Yes, abakunzi ba Star TV nyita top shata nka wa mugenzi wacu hariya hari impamvu za kubwira unyite top shata. My name is Starboy the Ship, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Mr. Umukozi wo munzu, Mr. Recorder, Mr. Fashora Fashije, Mr. Ubeshi, Love in Town, ibyo byose ni bimwe mu bizina byanje nagiye ndakreya abandi banyita, ariko byinshi nibyo abantu bagiye barakreya uko biri kose ni Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Avadoganye la l'extérieur, vous devez gagner cette de l'intérieur. Tuganye ivyacu dene tuze kuganya à l'extérieur, ivyacu twamaze kugira nte kubiganya. Neza na neza nibaza ko n'umwembe nkuko nabikubwiye. Kugira ubora umanzo ukabora indani. Deni by'inyuma bigafatwa. Kubera ki twobora indani dans l'intérieur tukaza kuja gushigikira à l'extérieur oraho twoshigikiye ivy'indani kugira ntibibore hama ivy'inyuma navyo ntibibore. Kubera ko twashigikira ivy'indani n'ivy'inyuma bizo bimeze fresh. Yes, iyi ni industry ya kuri gatandwi maze kona kuri mikoza Star TV hari byinshi babinzanye, hari byinshi mbanje kuvuga. Uyu ni umuziki ubunzanye nta kindi kintu kiba kinzanye na cyane mu gushigikira bashiki bacu canke basaza bacu. Uko biri kose nibaza ko icyambere cyo no kwishimira je nka Starboy the Ship gushika kuno munsi fisa ababone barenga ibihumbi 78 aho numutwe umwe nije editinga, nije postinga, nije sharinga, nije nkora ibiganiro kenshi wanashima nije ndani kamera kiretse ko sometime iyo abavandimwe banje Totodoro na Elvis photography bataba bagiye ku school baramfasha rimwe rimwe nkaca mvuga yuko nkaze ndenza abandi busanga bafise igikampani kingana guca ariko je ndi toto moya byose rero ndabishika ko kubera ko mwebwe mwangize jewe kandi ndetse munanshigikira nka Starboy the Ship ariko wande nyene tuzogira igikampani kininiya bivanye n'ubushobozi tuzoba tugize iki tuzoba dufise. Reka turonderera amafaranga kugira dushore kuyabona hama dushore kugira ikintu kinini dushore kugira company kininiya. Yes, uko biri kose rengera ndabazanire zimwe mu nkuru zingazi ko zira trendinga. Ndavuga kuri NELLY, NAT, ngacangaruka no kuri FERNANDO, ngacangaruka no kuri Gusto. Izo ni zimwe mu nkuru ziko zira trendinga in town. Izi nkuru ariko tuba tuzifuza. Hari ababibona mu kundi kuntu bagashaka kubigira icirore bakibonamwe ati nsuku oya ivyo bintu tuba tubikeneye muri industry. Ntubona yuko hari imiziki y'abagenzi bacu yasubiye inyuma kubera ko ibintu by'iwacu bitera imbere. Uno musi haravuga iki, uno musi hagasohoka umuziki, uno musi hagasohoka dufise indirimbo nyinshi z'aba hit song murabizi. Abantu basore babiri ndavuga DJ Fernando na Elana imiziki yabo yose basohoye yaraba hit song. Ndavuga Corazon, ndavuga Elana, ndavuga No Force in Love, ndavuga Isezerano, ndavuga Kazimimana Inkunda, ndavuga Berisima. Iyo ni miziki yabaye hit song ituma imiziki y'ababanyi tutakiyumva mu gutwi kwacu kiretse ko muri Tanzania nubwo wozibira umuziki wa Tanzania canke Nigeria ntigikunda umuziki wa Tanzania na Nigeria nubwo wubana gute biragoye yuko wubana labda zo muri Kenya canke mu Rwanda canke ahandi birashoka yuko dushobora kuzibana bivanye ninguvu bafise muri music yabo. So bimeze gute rero uno munsi ndaza kugaruka muramwe uno mugabo DJ Fernando nibaza ko yamaze kugafatana cyane tujambo tumwe agenda aratamwa abantu tugatuma dusirikira ahana tugatuma tugera ahana hariya. Uno munsi yavuze ati inyenyeri yiwe biragoye kuyifata ashobora kushaduha n'umuziki witwa inyenyeri ugasanga ura trending. Uno munsi DJ Fernando numwe mu bantu ariko bari yubaka cyane mu tujambo bagenda bavuga ngo bamwita ntanderagira kakaca kagira hariya ugasanga ariko aravugwa ni nka vya bindi vya Big Fizzo adutamwa akana kaca yinumira. Hari uwavuze ati ngo muri no Miss Big Fizzo ngo asigaye ngo ari mu TikToker. Yes, rero igituma nza hano hinge nze ndakubwire impamvu itumye nza hano. Hari umugabo bita CHIMAMANDA bivanye namwe majambo novuga yuko wo bita NELLY NAT ariko arandika. Reka nze ngaruke ku majambo CHIMAMANDA yavuze kumbure nibaza ko tuza kugira ico tubivuze ko aronga CHIMAMANDA kweli aratwenza vyatari. Yes, uko biri kose je nibaza ko tuja tumenya ico tubivuga ko bivanye nuko DJ Fernando rafa pasi yanditse ati attention NELLY NAT eka tuje kuri page ya DJ Fernando nibaza ko tuza guhita tubibona CHIMAMANDA kwera ko bivanye n'amajambo yanditse hinge manze tumurondere DJ Fernando ubu basigaye bamwita ngo ni Ferdinand nawe acavuga ati bamwe basigaye banyita Ferdinand abandi basigaye banyita Umutandera
Kaneri kansamaje sinari nabonye ko Berisima yakwije simiriyo views kandi yakozwe na Docomo. Urumva tuno tujambo turatuma umuziki wacu uryoha. Yavuze ati Kaneri kuko neri nate niyumva umuntu amwise Kaneri sinibaza yuko aza kuguma uko onye ariko kandi ikintu dushobora kwishiramwe mu mutwe ibintu nyibi biratuma umuntu atera imbere biratuma umuziki wacu ugera kure kuko neri nate arinza kuvuga burya je no mwisabira neri nate tintuka kuko neri nate n'umuntu arinza kuvuga kabisa ura trending neri nate mu mushimire ahubwo mu muhe amashugwe kuko wanditse Kaneri nate neri azobona Kaneri ndetse urazi ko basango bava no mu ntara imwe ya Gitega muri capitale politique ndetse yanabashigikiye kuva kera ngo kamusamaje ngo Berisima yakwije miliyoni 6 kandi yafashwe na Docomo kuko mwarabonye yuko nta video official yigeze ashira ahagaragara yanditse ati mubona gute iki cyumviro cha Chimamanda yavuze ati DJ Fernando ya postinze avuga ati neri nate attention now is now bisigura iki amaze kubona ino post ya DJ Fernando uwo bita Chimamanda Moses akunze kuvuga ba apotre cyane ariko ndabona no mu muziki ariko araza gahoro nimba ari DJ Fernando kwishurana n'ijya vegeme y'umukecuru ngo ni neri arigayisha kandi ari hit stop repo the shit neri nate ngo wamwisi vegeme uwo ninde ngo n'umukecuru uwo ninde ariko arabivuga ni Chimamanda ibingibi kuri neri nate naco bimubwiye nubwo wamwitiye DJ Fernando yavuze ati ngo bamwe ngo banyita umuhemu abandi umurozi umutandero umubono ayo yose ngo namazina ya Ferdinand bamwita umutandero kubera iki murabizi ikintu cyabaye hagati yawe na Kadikey umuhemu kujya kuntu bari basango bari muri team imwe na Gusto muri We Love Music ukacuzana uburozi urazi ko ari ko aragirizwa yuko ari umuntu bari ko bararuga bita Gusto muri kano kanya mazimisa gwa yatameza cyane umutandero nakivuze umuhemu naze ubono se nawe kubera ki bamwise umubono je nibaza yuko adafi hari abantu bigeze kwandika ngo DJ Fernando numwe mu baririmbyi bafise indirimbo ziri hit ariko ukuntu yifata ntago yifata like a big star ntago yifata nk'umustar bivanye n'uburyo yambara uzorabe DJ Fernando impuzu yambara menga ntizimugwa mu nyene nk'umustar sinzi ko umustiliste wiwe ari afise ikibazo ikihari turakivuga nkuko nawe igihara kivuga rega hava cyo yandika ati bamwita utazi kwambara yes rero aha turi hari abandi natwe tuzigendera iki kintu nico so guys ni bimwe namamvuga abantu dukora uno mwuga reka nivugire ku ruhande rw'iwanje ari abantu bavyimba bagaruka menga barashitse so hano turi hari abandi bantu bigeze kuhaca baratera imbere kandi haturi hazoza abandi kuko ngaragaje kurana ibintu dusangwe dukora birimwo ibintu vyama basi byakabonera ugasanga n'umunsi hari umuntu ataza gukora ibiganiro iwanje ugasanga hari umuntu ataja gukora ibiganiro ugasanga hari abantu nama nkoresha nubona abantu nakoresha hari abantu usanga bavye sinzi ku buryo bibona ariko ugasanga mu minsi iri imbere baraturondeye bo nyene so rero ntitwibone dukora akazi nk'akazi kuko twebwe aba youtubere canke abamenyesha makuru ico tujejwe ni gukoresha ikiganiro buri umuntu wese ari vyunguka sava bitunguka uramubwira ati je nkeneye ivyunguka hama mugakorana utagize amacakubiri ngo yunye ngo ntitwokorana ngo ntitwokora cyanye wibone nk'umustar ibintu dukora twebwe ntidukwiye kubona nk'umustar mu gihe tuko turahura n'abantu kanaka badushigikira canke badufana canke badusaba ibigani tukakora akazi tukabahereza ibikorwa nivyo namamvuga ati je sishaka kushigikiriza na Starboy the Ship shaka kushigikira ibikorwa vya Star TV kubera ko ivyo bikorwa vya Star TV bikorwa nande na Starboy the Ship nafise ibikorwa muri Star TV izina Starboy the Ship ntirizohaba yes muri ico gihe rero bino bintu beko bira trendinga ibi byose n'amajambo amwe magenda aravugwa aho ni mu gihe indirimbo yitwa Away hariko audio kuri YouTube channel yabo ya We Love Music urazi ko ubwa mbere bitwa We Love Music bari muri management ya Dom Blight asangwa ba mu gihugu ca America mu nyuma baruguriyo bita We Love Music muzika bari kumwe ari babiri nyene bano bahungu kuva mu ntara ya Gitega novuga yuko bariko barakora neza kuri uno mwanya indirimbo zabo ara mahiti kandi ameze neza cyane ndetse n'amasho bariko barayaronka mbega ayo masho bariko bararonka bo bariko bararonka akanoti kameze neza canke ni vya bindi nyene vyo kugukwakwanya ati ufise hiti ngo dukwakwanye dukore kano kana so nibaze yuko amahera bariko barayaronka bariko barayinjiza kugira imiryango yabo imere neza cyane hari poste nigeze kugira screenshot sinzi ko nza kuyibona ya Nelly Nat mbere yuko tugaruka
kuri ico kibazo cha ariko reka tumanze turangize iyo ndirimbo yafuswe ku rubuga rwa YouTube. DJ Fernando niwe yapostinze indirimbo yafuswe kandi tutavyumvikanye. Bamwe bibaza ati mbega uwo bita Gusto niwe wayafuse iyo ndirimbo, ariko sinibaza yuko Gusto ashobora gufuta indirimbo mu gihe indirimbo bayisangiye kandi mu gihe iri kurinjiza amafaranga abose amafaranga bagirane bayasangira. Sinibaza yuko ivyo vyoba. Ndaza kugaruka no ku yindi story ya uwo bita Christian B imbere yuko meza ino story. Iyo ndirimbo rero novuga yuko yafuswe ku rubuga rwabo. Nibaza yuko ni indirimbo basangiye bose kuko n'urubuga bararusangiye bose. Ni We Love Music, imiziki yose iri kuri We Love Music ijya YouTube channel. Nibaza ko amafaranga yose yinjira bayasangira bakayasabikanya kubera ko indirimbo zose bazikoze bari kumwe byose bigenda neza cyane. Uko biri kose nibaza yuko nta muntu yo kwimvira gufota igikorwa musangiye mwese kandi kiriko kirabinjiriza. Na cyane ko YouTube yicaye hajya ifise ikintu kiriko kirinjiza abari vyiza cyane kuko YouTube itari kurakora nta kibinjiza mutama ntaco yinjiza ariko uri kurakora hari ico yinjiza. Rero uko biri kose nimba Gusto yagirizwa ko yafuse indirimbo akaba yarayifuse yoba yakoze amakosa, ariko nimba atayifuse koko aho bariho impamvu hari kwavugwa amajambo aya na yariya. Kandi twibuka ko Gusto afise indirimbo shasha ari mu gushira ahagaragara mbese na DJ Fernando afise indirimbo ari mu gushira ahagaragara. Reka tuvuga ati wait and see. Nari nategerageje kuvuga kuri DJ Fernando mbere yuko tuva kuri bino biriko biravugwa kuri DJ Fernando ndetse na Gusto. Muno mwanya Gusto ariko aratora kamitende buke yanditse ati bantu mufana Ferdinand yumye nk'isima yabuseko nta juru muzobona nka mariage yiwe. Twibukanye yuko DJ Fernando yakoze nibaza ko ari pre-dot of course hagenda besh cameraman dot bisigura kuba watanze inkwano kandi utanze inkwano ntusubizwa ugiye uragenda. Twibukanye ko DJ Fernando yakoze dote ndetse na mugenzi we Gusto yari yagiye kumushigikira muri rya rubanza aho yaduhereza n'indirimbo Berisima muravyibuka aho yanavuze ati indirimbo Berisima sinazi ko nzokira kuri YouTube channel ivyikoze n'amateka ivyo yabivuze umunsi ahabwa agashimika Isanganiro Award. Mbega muribuka ryari yagize dote jewe nzoyaga nawe niyo yaheba guhabwa indaro kuko nta muririmbyi yemera ahabwa indaro nka Double J na Kiriko. Ariko nari natarasotorana ngo DJ Fernando ahawe indaro ngo na Double J na Kiriko bahawe indaro bisigura iki? Amafaranga nta mafaranga bafise yo kuri hinzo. Nivyo cyatse kuvuga nari NAT, ariko ushobora guhabwa indaro n'umuntu ugasanga ni manager wawe akaguha indaro koko, kuko iyo umuntu ari manager wawe akaguhereza indaro uko biri kose nibaza ko aguhereje indaro bisigura iki? Ni manager wawe, ni washigikira ibikorwa vyawe, ni wariho ibikorwa vyawe. Kuguha indaro nibaza yuko atubari ari manager wawe, ariko atari manager wawe ashobora kuba ari umugenzi wawe akaguha indaro. Kandi turazi yuko ubuzima bwa hano mu gisagara cya Bujumbura ushobora kubaho ufise amafaranga, ariko burya amafaranga yo kuri hinzu si cyoroshe. Urashobora kuba ufise amahera ariko uyumvire kugira utanga amafaranga yo kuri hinzu, ukavuga ati none iyi noti ngiye kuyitanga jewe iyo ngira ntanga amahera y'inzu keshi ndaharura za dimire nkavuga ati aya mafaranga na ukubise nk'ukwezi kose ndiko ndajya aka enkare cy'inkoko none ndabanda yatanze ku mahera y'inzu. Uti rero Double J na Kiriko baratijwe aho baba cyane, ariko icyo tuzi yuko nuko tuzi ko Double J na Kiriko bari baba mu Kajaga baratewe n'amazi baca barimuka, kandi hano baba mu Kajaga baba mu nzu bapanze umenga sinzi, ariko kumbure neri natingira hari cyo babizi ko simave nsanga mvuze ivyo ntazi. Genda upange ureke kuba nk'umuhabara ngo ni manager yu ijya nzu ngo rizamu wayo yibayemwo nk'umuhabara n'imodoka nico kimwe. Ni bimwe rero navuga ati umuntu ashobora kuba ari manager ugasanga ni vyabe hari ibintu byigeze kuba ku musari ntarinze kuvuga izina, donc umumanager wiwe yaba hanze yari mu diaspora rero akaba afise inzu mu Burundi. Aravuga none ko ufise inzu mu Burundi atamuntu ayibamwe nta kuntu ujya musani wanje kinda kuyibamwo n'imodoka kazarayikoresha. Nibaza ko hari aho byo bifitani isano nibi vya DJ Fernando uno ariko aravuga neri NAT. Uko biri kose naye twaravugwa muri industry ya 257, ariko ayo tutibagirwa naye neri NAT yavuze ati gusinya contrat y'imyaka 4 mwabasanimwe murafise ubwenge bukora neza canke baba babahaye droge kugira mwemere. Acha arashira ko emoji zo gutwenga mubike ino stati muzoyibuka uyo nta n'umwaka azomara atidoze simwa gusa azobatanguye kurondera ivyitwazo. Uwo ni Christian Mbi amaze gusinya kontra na Crystal
ndavuga Crystal hariya kwa DJ Pole novuga yuko harabaye na conference ariko conference yabaye hagiye umumenyesha makuru umwe nivyo twabonye sinzi impamvu nimwe nakubwira ati amacakubiri muri kano kazi kacu abahari usanga hari abahamagara abasabi wanje abanaburiya so ivyo biba bihari umuntu yaroze nos artistes azogarukane na Yesu Kristo 4 nama navuze musabe ese yasimwa canke inane murabe uko bigenda 4 nyambari credit ya banki agira rihe ndasavye ejo nazoze kundirira ngo mvugira nzoce nkwereka ariko rero DJ Muze wakukata ibyo navyo soma Yes ni Christian Burere amaze gusinya muri Crystal Event cyanke muri Crystal Event nibaze ko isanzwe irongo na DJ Pole murabizi ko yamategura amashokira ku mwaka ndetse amasho amameze neza cyane so yamaze gusinya re Christian Burere mu maririmbyi beza ariko ararimba igifaransa cyane namye mvuga ati umuntu yegere Christian Burere namubwira ati ririmba igifaransa ariko ushiremwe n'ikirundi bukebuke kwera ko mu Burundi uririmba igifaransa gusa biragoye kuzotobora muze biragoye shiramwe n'ururimi rw'iwacu bashi kumbure birafasha canke uririmba igifaransa warubatse izina ubakizina ribe rinini hama uririmba igifaransa n'icongereza urabe indirimba Bruce Melody ntiri mu congereza sinumva abantu bayiririmba batazi icongereza kubera iki yarubatse izina amaze kubaka izina mu nyuma ariko arasohora imiziki iri international kandi iyo muziki umaze kwisohora iri international bakuzi izina barayiga n'utazi icongereza mpaka kayimenya sinama numva ujya mu cameraman Elvis photography ujya ariko arafilm aririmba ivyo atazi icongereza agapfa kubita so indirimbo rero uyisohoye waranditse izina nubwo ibiri mu rurimi rwahe barayiririmba dufite indirimbo nyinshi kwa twasubiyemo z'aba Nigeria abande abazuru kubera ko umuririmbyi ari hiti yaranditse izina bigaca bituma za ndirimbo ziwe tugirane tuzimenya ku nguvu so uko biri kose ni Star TV audio from Burundi Africa na ndakubwira ko jendi top shata man nahushura kubera ko nije nyene ndakora umuti ndari joro n'umurango ndiko ndeditinga mu machine postinga fise ama video aka igihumbi kuri YouTube channel yanje ya Star TV fise video fise sa 40 combien mille ama views ku ma TV online hano mu gace cy'u Burundi nta numwe arashikana ayo ma views ndi muto cyane arabandu benshi cyane ariko nanje hariho tumwe mu mateka amaze kubaka kandi novuga yuko ameze neza cyane so uko biri kose rero dushikirana muri gwa rukundo this is Star TV my name is Star Boy the Ship Mr. Rikonda Mr. Fashora fashijwe Mr. Kimararungu Love in Town ubeshi umukozi wo mu nzu Imana bahizagire cyane mwese mukomora dukwikana kora sabone ko yadukwize ibihumbi jana by'aba subscribers kugira natwe tugere aho twifuza kugera Imana bahezagire cyane gose ndabakunda